iri higanwa ryakiye abaririmbyi bose nuko babandi bagitanga ko hariho barimwe bakoresha amatelefone abakoresha gitari n'abandi baje muri studio bagira mastering hirya no hino umva bose baragerageza kwegeranya nukuvuga yuko bisigura ngo na wa undi ataraga kugerageza undi ariko nawe hari ariko arakora kandi afashwe ukuboko nawe yogira icamaze ku rwego runini rero nico kintu mbako cyangiye ko atanumwe mwakuye kuko ngo turiko turondabo kuri urugezo gusa bari abandi ariko kumva ko na wa wundi ari hariya birakenewe ko afashijwe nawe yogira hageze kandi igikorwa giri karakora canke ikimana yamushizemo igafasha benshi icyo nikindi cyangiye cyane ego ica gatatu ego novuga ntibyabaye ibyo byonyene kuko urumva kwegeranya abantu sijyambere abantu begeranije abantu sijyambere abantu bafise bavuga muri ubwo buryo ko hari cyo bagiye gufasha mu majambo ariko nuko mwebwe mwatunganije igana habayeho no kuvuga ati kubegeranya ni kimwe gutora bose ngo nabivuze n'ikindi gushikiriza icyumviro n'icyifuzo n'ikindi ariko kumva ko hari n'uburyo bugomba kuja mu bagenzi turabahaye kaze kuri Gisha TV uyu munsi turi kumwe n'abatumire badasanzwe turi kumwe n'abakozi b'Imana rero muri kano kanya nagira ndabakire Samuel ndagwaye kaze murakoze cyane nibaza yuko uri ku ruhande rwawe ari wowe mutubwira uyu umufasha wanje yego ko tunaheruka kugira ubukwe ariko 16 z'ukwa gatandatu yego rero mbako ibyo rukundo biracyashushe cyane amen so uyu munsi nkuko nabwiye ni umunsi udasanzwe turi kumwe n'umukozi w'Imana mu buryo bwo kuririmba n'umuririmbyi Samuel mwiganwa twagize rya GISHA New Talent canke GISHA ingabire nshasha mu baririmba ku gatwi kabo yabaye uwa gatatu rero uyu munsi twahuriye i Kampala kugira ngo tuganire ku murimo w'Imana tuganire no ku by'iryo higanwa ariko kuko Imana yabikunze nkuko yabivuze aheruka kugira ubukwe rero twaciye duprofita kugira ngo atubwire n'iby'ubukwe uko bimeze ari kumwe n'umufasha wiwe canke umudamu wiwe rero ngira mbanze ndabo umwanya yivuge kuko kuvuga gusa Samuel ntibihagije kugira ngo umuntu ashobore kumenyekana canke abantu bashobore kumumenya harimo abakurikirana kino kiganiro cyangwa abazogikurikira bamuzi ariko hariho n'abashobora kuba batamuzi rero kugira ngo bashobore kumumenya cyangwa n'ibyo cyangwa hirya y'ejo muhuye ushobore kuvuga uti uriya mukozi Imana ndamuzi bisaba yuko yivuga rero Samuel mu majambo make Samuel ni umuntu ki kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo umuntu akubonye ashobore kuvuga ati jewe ndamuzi turaguhaye kazi murakoze hama Samuel ntange ku mazina nitwa Samuel ndayishimye n'amazina nawe n'abavyeyi ariko kandi muri iki gikorwa nkora benshi banje kwizina rya Samuel Poezi yazira nkoresha ego hama ngiriye ko kanavuga ngo umusore ku sindi umusore umugabo yubatse bise umudamu umwe ataragira abana yego hama ubu ndahi Kampala na hanini cyane cyane ku by'ubukwe ariko kandi i Burundi aho mba mbi Bujumbura nasengera muri Grace Community Church shengera ngo n'umupastor Mani ambona Henri ni umuvyeyi w'imhema atureze ego hama nibaza ko nakuriye kuko maze imyaka 10 ndi mu worship leader wow imyaka 10 mu worship leader ego nkaba namenye Kristo mwamwe n'umukiza n'amakire Kristo mwamwe n'umukiza wanje muri 2006 ego niho nakira Kristo mwamwe n'umukiza rero niho hanatanga kugaragara ingabire bigenda birakura gushikaho gushika muri 2012 muri eglise banyiza ko umurongozi w'abandi baririmbyi renga birigendera kura gushika 2015 natanga kwa enregistrer indirimbo ziwanje nkaba nahejeje album ya mbere ariko kandi ubu nkaba ndi kuri album ya kabiri arimo harimo n'indirimbo natanze zikiri nshasha zitanasohoka muri competition yego Imana ishimwe cyane yego Samuel muri make nibaza kari ibyo yarize
university ibintu bijyanye na business management. Okay. Yego ariko Iye kaminuza International University of Equator i Bujumbura. Yego ariko ari ifisa partenariat ngaha i Kampala bita Bugema University. Akaba ari nzogira na graduation. Oh wow. Yego naraye imisi ndigegero kabandi baragize kunibaza ko kweri ibihe bya covid ariko nibaza ko mu mpera y'umwaka nanjye nzoza kugira graduation. Imana ishimwe kubera ko wavuze uti sengera muri Grace Church ati pastor wanje yandeze ni Eric. So nta gitangaje kubona warabaye umukozi w'Imana mwiza kuko pastor wawe nawe ni je namureze. Wow. Ni je namureze kandi inshuti n'abagenzi bose barabizi kubera ko mubona areze shatse nshobora kumwita Timoteyo, nshobora kumwita Tito kubera ko yari umukozi w'Imana w'igitangaza, yari umwana mutoya ariko afise inzara n'inyota yo gukorera Imana. Niyo mpamvu uyu munsi kuba afise ishengero ririmo abakozi b'Imana nkamwe abaririmbyi beza ibitangaje kubera ko yarezwe neza. So niyo mpamvu rero nawe mbona ibintu bimeze neza. Kuri ndaryohewe, Imana ishimwe cyane kubera ko burya nta kintu kiryoshye nko guhura n'umuntu canke kubana n'umuntu canke kuganira n'umuntu uzi yuko directement canke indirectement hariho aho muhurira. So rero icyo rero ni ikintu cyiza kandi ikintu gikomeye. So nk'uko wabivuze umuririmbyi umaze gukora album imwe ubu ugeze mu ya kabiri. Rero nanje ku gatwe kanje nk'umwe mu barongozi ba GISHA TV kandi mu bateguye iryo higanwa nk'uko twabibabwiye ryo gufasha abaririmbyi bakiri bato kugira ngo tubashigikire tubafashe mu buryo bashobora kugenda baronka mu bijyanye n'amashimwe nk'ababaye abambere mu bandi, bishobore kugira icyo bibafashije kumbure mu murimo w'Imana, kumbure mu gutegura izo ndirimbo cyangwa kumbure no mu buzima muri rusange. Rero nk'uko twabivuze ihiganwa rya mbere ryararangiye ariko ubu turiko dutangura gutegura iryo mu mwaka uza. So birashoboka ko mu mwaka uza uzoba uhari canke abandi canke abo wavyaye kugira ngo natwe tubandanye dushigikira abaririmbyi bakiri batoya. Rero ikibazo nagira nakubaze ni giki wakunze mu ihiganwa canke mu majambo makeya ni giki wize mu ihiganwa, ni giki cyakuryoheye mu ihiganwa kuva ku ntango gushika ku iherezo? Yego ubwa mbere nuko byabaye ibintu byo gushima cyane uretse kuri je n'abandi baririmbyi kumva ko hari abakozi b'Imana barongoye amashengero bariko baragira umutima wo kwiyumvira ku baririmbyi. Icyo ni ikintu cya mbere kuko hasanzwe hari n'utubazo hagati y'abaririmbyi n'abapasiteri bacu kumukumenga ntibatubona ntibatwiyumvira ko ariko kumva ko hariho abapasiteri nyene b'abavyeyi, kumva ko hariho abaririmbyi kandi kumva ko hari abaririmbyi bafise nabo uruhara rwo kubaka umubiri wa Kristo kandi no kubona ko hari ikibazo bafise hakaronderwa rero inzira yo kubafasha kugira ngo kubashigikira no gutera imbere babandanya kubaka umubiri wa Kristo biciye mu kuririmba. Nicyo kintu cya mbere numva cyanyoheye cyane kucumva byonyene, numvise ko ari ikintu cyiza cyane kandi twate gushima Imana ntaribwa yimwe no kujya muri kompetition numva ati by'ukuri numva ko ari igihe cyiza Imana iri kiratangwa kugendera rero na cyane cyane abaririmbyi baririmbi bakora iki gikorwa mu Burundi. Rero icyo ni ikintu cya mbere cyanyoheye kumva by'ukuri ko Imana yashyize ku mutima icyo kintu cyo gushigikira ugwaruka cyangwa abantu bose bakora iki gikorwa. Ikindi nuko naryohewe nuko iri higanwa ryakiye abaririmbyi bose. Nuko babandi bagitanga ko hariho barimwe bakoresha amatelefone, abakoresha gitara n'abandi baje muri studio bagira mastering hirya no hino, umva bose baragerageza kwegeranya. Nukuvuga yuko bisigura ngo na wa undi ataraga kugerageza undi ariko nawe hari ariko arakora kandi afashwe ukuboko nawe yogira icyo amaze ku rwego runini. Rero nicyo kintu numva ko cyangoye ko
atanumwe mwakuye kuko ngo turiko turonda kuri urugezo gusa bari abandi ariko kumva ko na wa wundi ari hariya birakenewe ko afashijwe nawe yogera hageze kandi igikorwa giri karakora canke ikimana yamushizemo gafasha benshi icyo ni kindi cyangiyoheye cyane ego icya gatatu ego novuga ntibyabaye ibyo byonyene kuko urumva kwegeranya abantu sijyambere abantu begeranije abantu sijyambere abantu bafise bavuga muri ubwo buryo ko hari cyo bagiye gufasha mu majambo ariko nuko mwebwe mwatunganijigana habayeho no kuvuga ati iyi kubegeranya ni kimwe gutora bose ngo nabivuze n'ikindi gushikiriza icyumviro n'icyifuzo n'ikindi ariko kumva ko hari n'uburyo bugomba kujya mu bije rero umunge ntibe mu majambo gusa kuko abantu nk'aho turabazi bakabegeranya bakavuga ko bafise indoto bazibageza kure mu gihe ko bari n'ibitangaza ariko bigahera mu majambo no kubegeranya ariko kumva ko mufata n'initiative yo kuva ayo muba mugafata indege mukaza kunga mushitse cyo mwiyemeje nicyo kintu cyagato kandi kindyoheye no kuvuga ko bati twarabuze ko tubazana kandi cyo twiyumvira ko twafashe kandi mukagishitse icyo ni kindi kintu cyagato numva ko cyangyoheye cyane no kuba ibintu bitatu gushikiriza cyumviro mfise kubwa baririmbyi kubegeranya kandi mu buryo butandukanye bose mukashira hamwe no gushitsa icyo kintu numva ko ishaka kubapushinga kubashikana handi ha n'ibyo bintu bitatu byangiye cyane Imana ishimwe cyane urakoze kuko hari benshi babwiye bishaka gusanira ati hari abantu benshi bagiye bategura ibintu by'amahiganwa ati ukarindira agashimwe ukabura mugabo urumva biba biteye ubwoba kubera ko turi abantu b'Imana abantu b'Imana mukoze igikorwa cy'Imana mugasezeranya nimushike n'ijambo ryo baratubwira ngo hagusezeranya ntushitse ngo tumureka gusezeranya rero umuntu wari we wese umukozi w'Imana cyangwa niyo atabara umukozi w'Imana wateguye igikorwa ukavuga uti hazokugwa ibi n'ibi ugomba kubyubahiriza kuko niwo muco w'ikirundi ni nawo muco w'ijambo ry'Imana rero byarangiye cyane kubona kuko kandi ikindi kintu ubushimwe bwari ubushimwe busobanutse ku buryo abantu bagati kumenga ibi bintu biragoye so byari biryoshye kubona abana bakiri batoya nk'uko wabivuze urabizi ko harimo n'abadakoresha instrument ariko n'icyabugiye ko habamwe ababa bambere hariho abakoresha ama-instrument bagambye so ibyo byose kandi uribuka yuko nari narabibabwiye kuva hakiri kare bamwe ariko bagira amakenga nabwira nti oya ntimugire ubwoba kubera ko abazotora barafise ibyo bazokwisunga ingene bateguye iyo ndirimbo bazokwisunga amajwi bazokwisunga abagutoye kuri YouTube uko bangana so hari impamvu nyinshi zituma umuntu wari wese ari kumwe n'Imana yateguye indirimbo ziwe neza afise amahirwe yo gushobora gutorwa yo gushobora kuba mbere wa kabiri cyangwa wa gatatu rero kugira ndabibutse nuko mu baririmba bigenga twakuyemo uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa mbere yaronka $1,000 uwa kabiri $700 uwa gatatu $700 mu makorale naho cyari cyo kimwe korale ya mbere 1,000 iya kabiri $700 iya gatatu $400 so ayo ubwo buryo twarabiganiriye kenshi n'abandi twarabivuganye si kubera ko muri Gisha TV hari uburyo bwinshi ariko ni kubera ko muri Gisha TV twiyemeje gushigikira no gufasha abakozi b'Imana mu bice bitandukanye ni nacyo gituma twarabivuze twarabiganiriye kandi n'abagenzi n'inshuti tuguma tubiganira kugira ngo mu mwaka uza turabe ko twoshiramo n'abandi abakomedian natwenza ariko mu buryo bw'Imana buryo bw'Imana no kuvuga mu buryo busukuye kuko hari ibyo tutokwemera yuko umuntu avuga nimba ariko aratuka abantu cyangwa avuga nabi ibyo ntawo byima naho bari mu izina ryo gutwenza abantu hanyuma kwivuga amazina kubure indirimbo tambira Imana mu ndirimbo nyinshi zitandukanye so ivyo byose ni ibintu turibwira dusenga tuvuga ngo kugira ngo inshuti n'abagenzi nibadushigikira tukabona uburyo bukwiye umuntu ashobore kwagura kugira ngo dufashe mu buryo bwose bushoboka abakiri bato kandi icyo kintu no mu ntango twamye tukiganira kurambwira ati
icyo kintu kirabuze, icyo kintu turagikeneye mu gihugu cy'u Burundi. Ugiye kuraba mu karere ibindi bihugu byaradusize. Narasobanuye ndavuga nti abarundi, abanyarwanda, abakongomani n'abandi turafise mu inshuti nyinshi, dukorana imirimo myinshi kandi tuzokorana cyane mu buryo butandukanye muri GISHA TV. Ubwo turavuga ati objective igice kinini dukeneye gufasha abarundi. Turanasobanurira igituma ni kubera ko abarundi turacyari inyuma ugereranije n'ibindi bihugu mu karere. So rero naho ibyo bindi bihugu hari ibyo dukorana, hari ibyo dufashanya, hari n'ibindi tuzokorana byinshi. Mugabo muri uyu mwanya kubera ko n'ubwa ni GISHA TV yatangujwe n'abarundi cyangwa yatanguriye Burundi, so nicyo gituma tuvuga tuti Yerusalemu hanyuma tuje n'ahandi, kugira ngo ntihagire umuntu azo kwibaza ati kubera ko abandi musa n'umengo ntimubitayeho, twitayeho bose, akarere kose n'aho Imana izogenda iturongora hose. Rero byaraturyoheye kubona abana batoya Burundi, abajene bari mu nkambi z'impunzi baba ba mbere bagatahana ishimwe cyangwa agahembo kagaragara, ubona ko hari icyo gashobora kubafasha. Kandi twagiye tuvugana nabo kuko muri uku kwezi kw'icenda imbere ko amashuri atangura muri GISHA TV dufite porogaramu, ni porogaramu yo gufasha abana bagiye basubiye ku mashuri. Mu buhe buryo ni ukuvuga ngo abafise abazi abana abajene bari ku ishuri bagiye bakora ibintu byiza, ibintu bikomeye, bafise intahe nziza. So abantu bazoturungikira intahe zabo, amaturungikira intahe zabo tuzirabe, hanyuma tuzishyire kuri YouTube abantu batore. So abo batoye 10, kuko uburyo ubunye buturekurira abantu 10 mugabo uburyo bwaboneka bwinshi ntacyo buzaye ko turenza, kugira ngo tuze tubaha agashimwe k'idolari 100 kugira ngo bagure ibikoresho by'ishure cyangwa barihe minervare. Twaravuze n'igituma tuvuga mu madolari, ni kubera ko kuko dusa abarundi bari mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri East African Community, so bakoresha amahera atandukanye. So urumva tubiyabiye mu marundi, uri mu Rwanda cyangwa uri mu Bugande yatsinze, uri mu nkambi y'impunzi cyangwa ahandi, no murungikira amarundi. Nicyo gituma twaciye turaba amahera yo akora hose. Nicyo gituma rero twaciye tugenda tubiharura amadolari. Mugabo objective ikintu nyamukuru, ikintu cya mbere ni kugira ngo dufashe, kuko narasobanuye biba jewe biba abadufasha muri ibi bikorwa muri GISHA TV, abari mu Burundi, abari muri Canada, abari muri Kenya, abari mu Bugande cyangwa mu Rwanda, twese kugira tugire aho tugeze uyu munsi nuko hari abantu bagize iki badufashije. Kuko kenshi urabizi abarundi kubera tutamenyera ibintu nk'ibi, iyo igikorwa nk'iki kiriko kirakorwa hari abantu bicara hakuvuga ati reka duhaguruke tugisengere, reka duhaguruke tugishigikire, batangura kwiyumvira ati none ayo mahera ariko ava biriko bigenda mbere. Abantu bafise agenda, nta agenda nimwe dufise, nuko Imana yaduhezagiye, mugabo dufise vision. Nuko Imana duhezagiye natwe tukavuga muri vision, reka duhezagira abantu, reka dufasha abantu ko badushigikiye kugira tugere ngaho. Jewe ndiko ndakura mu murimo w'Imana, nimushobora kubyemera. Ndafise abajene b'abagenzi twanganye imyaka 20 n'ingahe 30 bandira amatike y'indege, abarundi benshi abagenzi barabizi. Ikurubu gico gihe abantu bumva ngiye muri Amerika, ngiye bakibaza ko muri ko ari abazungu bari nyuma yanje bariko barama amafaranga. Kome babona hari n'abazungu baza kutugendera mu Burundi, abanyakorea n'abaki, hari bakibaza yuko ari abanyakorea barisha amatike, muga batazi yuko ari abagenzi b'abarundi turi kumwe mu murimo w'Imana, bandira ayo matike y'indege, apana rimwe, apana kabiri cyangwa gatatu. So rero no kuvuga ngo kubera ko natwe abandi badufashije, turetse n'ibyo mu muryango, mu mico y'ikirundi, kugira tugera hari abantu badufashije. Twakuze abavyeyi bacu badutegura imfungwa z'abantu 5-6 kuko bazi kutashe utarana n'abageni, kandi mwagenda iwabo nabo mugasanga nuko bimeze. So that's a part of our DNA, biri mu maraso yacu, n'umuco. So rero abantu hari n'abantu barabambaza icyo kibazo. Hari n'umuntu yagiye aramubwira abwira umugenzi, aramubwira ngo yabana ngo burafiki yako babana ngo yararenganye wikashi yarasese ngo wajya ngo afise financement afise Imana yo ntituvuga kuko ni finance isi yose, ni automatique ni du finance. Mugabo financement ya mbere ni ya nyuma ikomeye
umufasha wanje ariwe mudamu wanje Pastor Ketibe Hize Mugisha hamwe n'umuhungu wanje Henri Etienne Mugisha umukobwa wanje Anora Biel Mugisha umuhungu wanje Gil Abiel Mugisha abo nibo financement yanje ya mbere ni nayo financement ya mbere ikomeye ya Gisha TV hagacaza rero abagenzi inshuti that's it nta muzungu nta mushinwa nta mugore nta numwe ari inyuma yacu ni twebwe abana b'u Burundi kubera ko nkuko nabivuze twafashijwe n'Imana Imana ikadushigikira ikatugezaho tugeze uyu munsi ku buryo natwe dushobora kugira iki dushobora gufasha abandi rero niyo mpamvu twateguye ico gikorwa niyo mpamvu navuze ko twaryohewe kandi n'ubu turyohewe mu biheze mu minsi yeze nari Kigali muri biheze nari Nairobi aho hose twahuye n'abantu b'Imana abakunzi ba Gisha TV abakozi b'Imana b'abapastori batandukanye abaririmbyi mwari kumwe mu higanwa bose twagiranye ibihe byiza cyane ibihe bidasanzwe ubwo nibwo buzima nibwo buzima kuko nitwaja mu ijuru n'iby'Imana izotubaza ni ibindi byose n'amaccessoire reka ndabyite n'inyongezo ariko ikintu ca mbere duhamagarirwa no kwizera Yesu umwami n'umucunguzi mu bugingo bwacu hamwe no kugira neza so Imana je ndayisenga kandi ndabasaba ko mubandanya mudusengera kugira ngo Imana iduhe uburyo bwinshi kugira ngo natwe dushobore gufasha abantu benshi bashobora so rero ngira ndakugaruka kuko tugitangura wambwiye ibibazo abaririmbyi bahura navyo mu mashengero no mu buzima busanzwe kugira ngo mutegure indirimbo kugira ngo mukore igikorwa mu buryo bwagutse kandi kugira ngo ibesheho kuko uribuka nakubwiye ni nta muririmbyi n'umwe saa sita ashitse ku meza ahamagara mpembuwera ngo namanuke mu isahani sibyo kandi ndizera ntakekeranya yuko manu ntizigikoroka nka kumwe zakoroka mu bugaragwa aho shiki muhira Samuel wicaye ku meza ukazona vyandira manutse ukazona urumva kanyama umuceri biharage nibaza yuko bisaba gukora bisaba ubuntu bw'Imana utari uri muhira ego birasaba ko abavyeyi bamutegura icyo afungura bamuha icyo afungura wibana birasaba ko nabafungura rero wari wabivuze uti ariko turafise ikibazo kuko abaririmbyi benshi nitugira ikidushikira nikigira ikidufata mu camake hari ico wosubira ukabivuga ko kugira ngo inshuti n'abagenzi ariko baratwumviriza kuko imbere ko turangiza turaza kuronka umwanya wo kubwira abantu abakeneye gufasha Samuel mu nshuti y'abagenzi abazokurikirana ikiganiro urakavuga ugiye kuri YouTube urashobora kubona indirimbo za Samuel so ukavuga uti jengera namushigikire urashobora gutubwira tukaguza direct na Samuel kugira ngo nimba ari cyo ukeneye kumushigikira ari cyo ukeneye kumufasha kuko afise ingabire idasanzwe no muri bindi adasanzwe kugira ngo tubashigikire duhaguruke tubakomeze kugira ngo bakore umurimo w'Imana turagoye kandi sana ubwa mbere cyo navuga nuko byukuri igihugu cyacu cyangwa ishengero rya Kristo mu Burundi byukuri Imana yarihaye birimwo navuga yarihaye ingabire zitandukanye bikamvuga kuri iki cyo kuririmba byukuri ibujumbura cyangwa mu Burundi bwose hari abaririmbyi benshi kandi bafise ingabire bazi kwandika neza bamwe baravuze umuziki naho bataho bawize ariko bavuze umuziki neza afise ingabire by'ukuri zigikwa mu buryo budasanzwe ariko ikibazo ni cakindi nyene kuko umuntu nimubonye inzu yubatse gahezwa nuko irimo abantu benshi harimo aba engineer hari abize ibijanye na fondation hari abize nyene izohera abadejeje ama designer hari abantu benshi kugira ngo ikintu kibone cyaheze igikora umuntu umwe rero n'abaririmbyi nuko arashobora kwandika indirimbo akaririmba ariko kugira ngo aje muri studio azaronka amahera ari y'abamuzicien ingana zo kariko iyo ndirimbo kugira ngo izigere kure ifashe kuko indi muntu yirimba kugira ngo ibike mu nzu umvaho ni processes ndende kandi umuntu umwe atokwishoboza ibyo bigatuma rero abaringi benshi hari abaringi benshi batwitangiye bamwe babihevye kubera amikoro kubera areka arakura swati n'umusore ageze aho yubaka ntaronka uburyo cyaro n'ingene yarondera ubwo buryo byo kuri ageze aho n'ubaka cyane biheba ukabona ko hari ibindi bintu bikenewe cyane agaca biheba muri ubwo buryo ugasanga rimwe na rimwe n'ama eglise yacu swati nta buryo afise bwo
kubitunganya cyangwa gushigikira abantu kugira ngo babane bakora umurimo w'Imana kandi bariko barabaho nk'uko umuntu wese ariko arabaho. Abandi nabo ugasanga ntibabyitayeho bagukeneye kukubona gusa utabonetse ukabona yibagiranywe ubwiye uzogaruka ushatse, ariko kumva ko uyu muntu hari amaze mbega ari mubiki, mbega bimugoreye, mbega tumufasha gute, twomubuza gute, ugasanga ni ikibazo. Hari ibibazo byinshi usanga nibaza iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo mubagaburira ibyiza, donc ijambo ry'Imana ngo mubahe ku byiza byose. Nzi rero ko ari mwebwe abakozi b'Imana abapasitori muvuga ijambo ry'Imana canke ko n'abaririmbyi natwe tuba tuvuga ijambo ry'Imana ngo nibyo byiza tubikwiye. Sinzi ico ngira sinzi uragira ico kimbwiye ko kuko iyo bariko baravuga ngo mubagaburira ijambo ry'Imana ngo mubahe ko byiza mu kwisi. Sinzi rero ko umuririmbyi atamerita na kinju, sinzi ko umuririmbyi atamerita no gasabuni, sinzi ko atamerita kwambara kuko urasabwa kwambara neza imbere shengero, ikirato ciza n'agapapa kadeodora n'iki, ariko ugatonda kuri eglise nk'inshuro 3 mu ndwi ugumutrabaye ugumubandika indirimbo irane umva udafise backup hazogera igihe biheba. Uronsa akazi ucuriheba. Jewe nifatiye ko naronse akazi henshi, ariko nkaruwa ku kazi nkabona umenga iki gikorwa iyo bija hose nzoca ndagihagarika kuko umva naye ko ndanakurande ngomba kubaka ngomba gutanga ngomba kugirane byari byoroshe. Ariko by'ukuri Imana ni gitangaza, bisaba kwiheba. Yesu navuze ngo uzoheba umagara yiwe niba yarokora. Imana nyinshi nawe rero hari ikibazo kumate mbega ibintu ndabire kuko ishenge ibyo maritera imbere mariko nta munsi ndabona ni gakishenge rihomba, ariko dusanga uriya muririmbyi wewe azokwama hahandi yemwe byo gushika babiheba. Ugasanga babandi barutse nibo babandanya ufite inshiko cy'umusanga iwacu mu Burundi niga ko usanga umuntu akuze angana nkamwe yebwe ni bake usanga baririmba babiheruka mu busore canke abamama bavyeberuka mu bukumi amaze kubaka nakibandanya. Shibazo n'ikibazo niki kuko nabyo abantu baririmbye bagani benshi, ariko umunsi ashobora kubona Punere, ukabona nka Dudu, ukabona nka Fabrice, ukabona ntuteye Fortran n'abandi, ariko benshi sibonye baririmba. Ariko kweri kibabihevye ikibazo kiri hehe ni ingene ibitunganije bidakunda ko abandanye bazo kujya mu zindi responsabilité n'ingene iwacu hubakitse n'ingene hameze muri iki gikorwa bidakunda ko bandanye bacuheba kujya mu bindi ukaza mu twahora tubikora twahora tubigira gusa asigari histoire. Rero ikibazo kihari ni ingene ishengero y'u Burundi byiga ingene rifasha. Byarigeze gutangwa muri 2013 bavuga ngo himbaza Burundi, bari mu mugambi nyene wo kugira nyene bazarafasha baririmbyi, ariko yabaye disimwe bishabira hagati byabandanije. Rero nibaza ko ikibazo kiri ni ingene ahabwa ishengero ubwage canke ishengero muri rusange ryiga mbega aba bantu barafise ico bamaze kwishengero cya Kristo, hari bariko barubaka umubiri wa Kristo, mbega tubafashe gute? Kuko uravye Kenya ukaraba n'ibintu bihugu ngaha canke hano mu Rwanda urabona ko abantu by'ukuri kuri igikorwa ahubwo umenga ufise ingabire bari umubwirwe, ariko mu Burundi umenga umuntu wataye gahunda y'ubuzima. Mu Burundi by'ukuri umenga wataye gahunda y'ubuzima, naho woge n'umusugi ukoresha baze kwigana ibitari bashaka tugana cyo zomara ntunamukurikire no mwumvirize aho uba yarihanga bati nta kundi izo Imana nizo nyene bigenda n'ahandi haruye nyene umuntu yarabayeho ugena gati ko ni besho bambya ngo uyo bitaraza kumara ibiki biga batemana ngo kuko babashobana mu bitari hari ko babona ko mbere banabona babikasa mu bantu bataye gahunda y'ubuzima ko ushobora guheza ishuri ko mugenana ibitari hakukora akacange ibwirana n'umuntu finality yiwe ni. Rero ikibazo kiraho ni gute ishengero y'Uburundi yotunganya cyangwa ishengero ku ruhara eglise locale yotunganya kubye n'ingabire zo mu eglise, mbega abantu bafise akamaro kahe ariko ara contribute mu mubiri mu kwa kumira Kristo, tubitunganye gutubiyumvire ko mbega mu bitunganya mu mwaka abantu bari yumvirwa babategekaniriza iki, kuko urashobora gusanga umuririmbyi ntibazi yiga kuririmba, ntibazi yiga gitari, nta kintu kimwe babiziko, ariko bagakena ko aboneka aho hantu ko ibintu byose bashaka ko akora, ariko atazi ibyo bintu bikora. Bigaca biza rero ikibazo aronsa ahandi hantu aronka y'ubufu agaca agenda, bigaca byitwa ko barinzi badakitswa,
bagararira bingi bigatuma bamwe bagenda mu makaraoke bagashaka ko badakizwa bari nk'ihemu mbi yo kuyerera bakitwa amazina menshi ariko ntibarabe mbega biva kuki kuko nararabye ahantu tubu hari ahantu hari imbwa iyo mbwa twayigaburiye kabiri n'ubu ikitona ni muri apartment ariko ya mitondi wacu misi yose no mwijoro kiraraho ntikizunguruka ubwo yabonye kumenga hano barayikeyaringa sasa hari ahantu usanga umenga barukwego cumenga ngo guhererayo ibyo gishitana ikibazo bikanatuma baririmbyi aba worship leaders baguma bagenda mu iglesia cumenga ntibaragama ariko bakarabira hejuru ikibazo ariko ntibibuke uyu muntu arakeneye ko yamba arakeneye ko afungura mbega no musore mbega ari karaja he erega nawe nyene araraba mbega ndiko ndashika he umva gasanga ibyo ntibavyumbiye ariko bakabona gusa ngo yagiye yavugije hariya ntibamenye igituma agirizo ingendo nukwera abona ibiriko biranka ubuzima kuko bijya nyene twavuze araheza kuvuza abantu bakarira ariko uheje byose babihejeje ndane kavuga ati nkene muceri rero mu mpemu byaheze ni sawa nkene muceri rero basanga bice bitera ikibazo ishati yaheze nkene isa mbega bice bigenda gute ariko gusenga wagiye mpemu abantu gutujwe indirimbo yawe ya bremo yakoze bitangaza ni sawa ariko biheza aho bose batashe n'abandi uwahezaga bafise n'imiduga bagize ntibakabati baduhezaga muri twafise umuco kuva ko duhezagiye bigahera ngaho ugaciro kizinga wenyine mu nzu kibanani bigenda gute bica bigenda gute kwishuri ugasanga rutangiye kugira ibibazo rero nabwo buzima bw'imwe cyangwa guhungabana kuko mu buzima busanzwe nturi stable ugasanga rutangiye no gukora bya bindi bire ishengero gikora ibyo cyari gukora biga ugasanga kuboneka ko umwana w'icangazi ugatanga kwitwa andi mazina ibyo rero maze kubyumva bigaca bikubabaza ahubwo ashobora ati abantu nta n'ikindi banshika ko ugasanga birunyutse ngo nta nk'icyo ncere ugasanga umuntu agiye uko mbere benshi bagacashana no mu yisi bagaca bati twete hari abarimije benshi nzi avuza muri boîte kandi exafatiza kwavuga ati none ko ariko bikora none ndabingenze gute none eglise ko bansaba gukora ariko ngiye kuza bwa ndaro 100 ingahe basangiye iyo none ngireye rero ugasanga ibyo nabyo ni ibibazo butavuga impemu gace usubira inyuma yego batazoyigena bitahera dusanga bisubiye mu biyeri agiye mu bindi bintu atari kujamwe kubera ahantu yari bari bitari ko birapasa rero nibaza rero ko ari ico kibazo dufise rero nibaza ko byukuri abadukurikirana abantu bose bumva ko bagomba biri ku mutima nkuko namwe Imana yabagende vraiment umuntu wese afite icyaje gukora ku bw'ishengero ry'Uburundi cyane cyane muri gisata c'abaririmbye byukuri nagira icyakoze byukuri kuko urabona ko abandi uretse ko abandi bagezaho babironkamo amafaranga menshi imiduga mazu bibatunza ahubwo muri nyumva ati jewe aya mayumva ko yagendewe n'Imana aha handi umenga ni nk'ukuvuma ahubwo kandi ikindi naco kinatangaje ugasanga abantu nyene bo hanze niba ariko bari bita mu Burundi baba habihumbi by'amadolari byinshi ariko wewe oya na taxi ngo yaguhe n'ikibazo ariko uvuye hanze kandi ashobora kuririmba kwa kuri nyene uririmba ariko basanga bamuha ibihumbi ni hotel na déplacement ngira no kumuramutse cyo kibazo ariko wewe umwana wo muhira umwana wo mwishengero ukamenya hana kimurigeze gukora ico naco n'ikindi kintu by'ukuri bakwiye kuraba kubera iki batuma ko abandi ugasanga batuye muri indi wanze umwe bamuriye nk'ibihumbi bishika nka 5-6 by'amadolari ariko wewe ugasabwa kwideplace kandi ushika ku mwanya kandi ushaka no kubihanira kuja gufasha kuvuza battery neza cyane cyangwa n'ibindi kandi ukumva kandi rero ukumva unaryoheye mbere kuza muri ibyo bintu kweri ko haje n'umushitsi ariko yaje 10,000 yayo bari menshi aho bari menshi ko nibukaje harantu twigeze gutonda nk'inshuro nka 6 duhabwa 2 bya déplacement byonyene kandi abandi bantu baharura ahubwo babo ati naje mbe niza ngaho abavuye hanze babategura mu miliyoni n'umuduga uri climatize ameze neza niki na internet n'abantu mucungera nk'iyone ariko ugasanga wewe kandi ugasanga benshi bari mano ku masede yego ariko agatana amamiliyoni kandi akakirwa ahantu hakomeye cyane n'imiduga myiza ariko wewe ugasanga nije nyene rero nibaza ko ari n'ikindi kintu giye guhindurwa iwacu bakaraba ko hari ubutunzi bafise bagomba kubufata nk'amana by'nyene bya byiza cyane urakoze cyane Samuel uvuze ikintu cyiza kandi gikomeye cyane abanzi inshuti n'abagenzi barazi yuko
mu bintu bingenga muri muko apana kamere mu mutima wanje ico kiri mu bintu vya mbere sinemera na gatoya yuko umuntu ahera Judea ni Samaria oya abo twakoranye inshuti abagenzi barabizi kuko n'ijambo ry'Imana twereka uburorero yuko byose bihera i Yerusalemu kandi ivyo ni ibintu birabimbabaza kubera ko uvuze ikintu biranababaje kumva kandi byama byabaye kandi ntugire ngo ni mu Mana gusa kuko ari n'abandi bagenzi tumaze kuganira iki kibazo ndazi ko kenshi abarundi twarakunda no kuganira tugatwenga ugasanga ari abantu bamwe b'abarundi mu buzima bwose ubu bw'Imana ubu bw'isi ugasanga no mu bintu by'akabari na restaurant hariho umuntu hakoja muri restaurant y'umurundi canke igikorwa kirakora umurundi aprefera kuja mu y'abanyamahanga kugira ngo avuge yuko aja mu z'abanyamahanga nuko umengo izabene wabo canke iziwabo harimo ikibazo aho ndazi ko benshi batahura ico nshatse kuvuga ndazi ko iyo ngwara nkatwe tuba mu bihugu byo hanze madame woyo kubwira ugasanga umurundi hajyariyo ibotike y'umuntu ava mu kindi gihugu ku Rwanda ari y'umurundi kandi y'umurundi razimbutse gusumba iy'umunyamahanga ugasanga agiye kuy'umunyamahanga hakuja kuy'umurundi ije ni ibintu tuzi ni ibintu by'amabiba ariko birababaje birateye agahinda aho turiko turabona mu biyaga bigari ibi ndakubi umukongomani atagiye kugura igikwanga canke inuze ku mukongomani wundi aho ari hose nimba ari mu Birigi nimba ari mu Canada nimba ari umukongomani atukana 90 baja mu nuzeya mu ma restaurant yiwabo mu mabutike yiwabo abandi muri kajya karere niko biri so ico kibazo rero uburundi uvuze ikibazo cyiza abarundi bazotwumviriza bazodukurikirana kugira ngo dutangure kwiga uwo muco mwiza wo gushigikira ubwa mbere bene wacu kuko ni Bibiliya ko biravuga ngo mu byakozwe n'intumwa ngo Imana niyo yashizeho imbibe so bisobanura ngo Burundi bwaremwe n'Imana Imana yakreye uburundi kuko ari Imana igira iki ishiraho imbibe ikoresheje nasiozi ikoresheje na mugabo Bibiliya tubwira ko Imana ariyo ishiraho imbibe so yarashizeho imbibe tukisanga turi mu Burundi ubwa mbere tugomba kubanza gushigikira abo dufise none tukaje no gushigikira abandi mu nyuma ariko twatamburiye kuri abo dufise batoyi bacu bene wacu so niyo mpamvu rero kuri Gisha TV dusaba abagenzi benshi dusinshuti nyinshi ziri hirya y'u Burundi kandi duradufashanya dushigikirana mu bikorwa bitandukanye naco gituma n'ubu turiko turagerageza kuraba ingene twoshiraho amantene mu karere kose mugabo rero sare niyo mpamvu twavuze ko tugomba kubanza gushigikira abaririmbyi biwacu zijya mpano nono biwacu kanatsinda ibindi bihugu byaradusize kandi muri uko kudusiga biratangaje kuko usanga ari abarundi bari kwashigikira ibyo bihugu batari kwashigikira bene wabo so ibyo rero birababaje ariko kandi bavuze n'ikindi kintu kinkora ko nk'umupastori wadukoze ko natwe kubita ruwanje na dorasi ibintu bigacika hanyuma nakinju ntuyironke ati none twe tuzoshikirwa ryari ni by'abapastori gusa cyane so nibaza yuko hari abapastori bazokumva iki kiganiro cyangwa bazokiraba kandi nabo kenshi dukunda kuganira rero nkuko babivuze nibaza yuko ibihe turiko turajamwo tugomba guhindura uko tubona ibintu uko twifata no mu bintu nkuko babivuze amashengero agatangura no kwiyumvira gufasha abaririmbyi gufasha n'abandi bakozi b'Imana mu buzima bw'ishengero kuko nkuko bivuze nivyo abungere bafise ikibanza kidasanzwe Imana yabahaye mu buzima bw'ishengero mugabo biratwereka yuko hari n'abandi Imana igenda ishira mu mirimo kugira ngo iyo mirimo ishobore kubaho kugira ngo iyo mirimo ishobore gukura kuko nta shengero rishobora gukura cyane kubaho rifise pastor pastor ntashobora kuririmba gukura ishengero gukoropa ishengero yongere yigishe yongera umunyezamu n'ibikunda nuvuga ngo kugira ishengero ribeho kugira ishengero rikomere hari abantu benshi babigira mu ruhare rero nkuko wari ubivuze twese turakogwa ko kuri iryo jambo no gutangura gusenga no kwinjira icyo twokora kugira ngo dushigikire izo mpano n'abo bandi bari mu bikorwa by'Imana rero imbere yuko tujya ku musozo nagira maze kuko dufise ibice bibiri
igice cya mbere cyari iki mugabo uyu munsi ko dufite umushyitsi adasanzwe kugira tuce tuja mu gice kindi cya kabiri hanyuma inshuti n'abagenzi bazohezaho n'ibyo ari byo so rero imbere yuko twinjira ku musozo w'igice cya mbere ndaringira mbanze ndagushikirize agashimwe nk'uko twabivuze mu gice mwari murimo abambere uwa mbere yaronse 1,000 cy'amadolari hanyuma uwa kabiri yaronka amadolari 700 uwa gatatu yari wewe urumva na amadolari 400 rero nicyo gituma nagira ndagushikirize agashimwe hanyuma hasigaye imana zikagwize hanyuma ize yagura imbibe zawe kugira ngo nawe mu nyuma uzushigikire babandi batoyi bari inyuma ya kuko ni Imana iduhamagarira yuko tumaze kugoyezagirwa tumaze kubona ukuboko kw'Imana yuko natwe tugomba gushigikira abantu rero aka nagashimwe kawe so aka nagashimwe Gisha TV idushikirije kubera ko wabaye wa gatatu so Imana igumugisha warakoze ubona wariteguye ugasenga ugategura indirimbo nubona wamaze kumenya uko bikurikirana so nukuri twaranezerewe so turiko tujya ku musozo w'igice cya mbere ni igiki wobwira abakiri inyuma abakiri bato cyangwa nabo muri mu rwego rumwe cyangwa n'abandi baririmbyi muri rusange kuko nuko babivuze kubera bya bibazo wamyivuga hari abaririmbyi mu Burundi cyangwa n'ahandi bashobora kuba bibaza yuko ko muri mihamagaro yabo bimwe ariko uravuga ati icyo gitari nacyo kizokumarira hari abantu bacika intege kubera amajambo babwirwa n'abantu cyangwa ibibazo babona uyu munsi mugabo ikintu ndiko nabona kandi nemeranya nawe nuko mu minsi iri imbere abakirimbyi abafise impano zitandukanye zigomba kubagaburira zigomba kubabeshaho so kugira ngo rero bishoboke nuko abantu nkanje n'abandi duhaguruka tukabashigikira kugira ngo izo mpano nazo zishobore kugira iki zishobore kugaragara so sinzi rero ijambo rya nyuma icyo navuga abakunzi bawe uko urongowe na mwe muwera hanyuma tuce turangiza icyo nashaka kuvuga kuba abatitangiyeho baharaho banageze ariko abo turi ku rugenzo rumwe canke abakiri inyuma uretse ko hari ibibazo byose bihari twibuke ko hariho Imana yaduhamagara kandi ko hari Imana yaduhaye izingabire kandi iyo Mana yatanguje igihugu muri twebwe ntindagurika ni Imana ishishije muri twebwe twaca mu mwonga twaca mu bugaragwa mu misozi iyo tuca hose kanani tuzoshika kuko ni Imana Abisirayeli bategetswe kugenda iminsi 10 umenga batari 11 ariko bagiye imyaka 40 ariko iyo myaka 40 uko bigenda kostera baragize barashitse rero numva bwa mbere ko uretse ko ari ibibazo kandi byinshi biduca intege tugarukana umutima wacu ku Mana uwo nicyo kintu nonye navuga cyo cyamfashije kumva ko hari Imana uko umuntu adashobora kumperinga adashobora kuntahura adashobora no kuma kunshikiye uko biri kose hari Imana intahura naririmbye nayigabiye ntayigabiye nagiye aho idashaka cyane nakoze ibitagomba igumana urukundo kuri je kandi umugambi wayo n'ibyumviro byayo ari byiza kuri jewe rero numva ko ari aho hantu twese togarukana umutima n'ibyumviro tukamenya ko kuko hari igihe ukora ikintu ishengero rikavuga ati uyu muntu nta n'ikibanza gifise ngaho ariko nibaza ko umutima w'Imana ushobora gifise ikibanza kandi umugambi w'Imana ni uwo kurestora bwa buzima bw'urya muntu kugira ngo ushishikare gukora ikorwa yamuhamagariye rero nibaza ko ejo nobwira abari bagenzanje abagitangura bumva ko bacitse intege bumva ko bidakunda uko haturi hari n'abifuza kuhagera bumva ko umenga harantu twageze ariko ugasanga hari ubwo ati naje nobwira hajya nogihageze muri Gisha TV byagenze gute ariko novuga yuko duhanga amaso Kristo kuko niwe nyanduko kwizera kwacu kandi ibyo dukora byose niwe soko yacu rero uyo nawe ntameze nk'abantu uyo ntasinzira uyo ntahindagurika ntabwo ngo byagoranye cyangwa ibyansi rero nibaza ko ari twahanga amaso bwa mbere tukamwizera aho nyine tutabona inzira tukamuhanga amaso
akabona ko by'ukuri naho hari abantu naho tutabona ubufasha buva mu bantu ariko akabona ko tufise iyi confidence dufise muri twebwe ubushizi bw'amanga ko uko bigenda kose duca mu misozi duca mu ariko tukora igikorwa cy'Imana kandi tukabandanya rero umutima nibaza ko ari Imana ishaka kandi muri ico gihe iyo umaze guhitamwo uko Imana ntigutererana nibyo nabonye narahise mvuga ati je ko nzogikora n'umuryango y'abatabitahura ati none we uri mu biki ndavuga ati jewe nimba hari Imana ikaba yampaye ingabire naho mu bugara ko ni bukaburahamu yarahise mu bugaragwa umukuze umuneve we ahitamwo yarota hitamwo ahantu hatota hafi ya Yordan hameze neza ariko muri ubwo bugaragwa Imana yaramuhezagiriye bisigura ngo ikibanza cyose ndimwe ndi kumwe n'Imana umugisha uzohasanga cyo gituma n'ubu nisanze ndahagisha TV igazana umuntu avuye muri Canada akansanga ngano kuvuga ko Imana ntiburi ingene ibigenza ntibura ingene ibigenza rero nibyo nobwira abandi ko hari Imana ifise ingene ibigenza nibaza ko nkitangwa sinenze ko umunsi umwe tuzohora nko ariko Imana yavuze ati uyu muntu avec cette détermination afise nzogena ndugutu bukebuke akana kandi kana Imana ikoze kanduza handi hantu nejo hari ikindi kintu rero iyi ni Imana rero niko mugira abandi bizera Imana ugambye tugaruka kwizera Imana kandi n'ikindi naco umwidodombo naho hari impamvu yuko idodomba tubireke twizigira Imana kuko iyo uri kwidodomba cyane kandi ukabona cyane ibibazo Imana ishobora kumenga ntunayimenya ariko iyo wamenye Imana yawe igukoresha ibikomeye nibyo amajambo menga muri Ezekiel 11:42 ntibe umengo yambatiri 37 niho avuga ko ngo abamenye Imana yawe bazokoresha ibikomeye rero kumenya Imana bituma umwidodombo uba muke nawe ubumenya ati nimba yatakoze iki hari ubundi Imana izosha mu nzira yanjye nimba umusaha bidakunze hari handi Imana izoguha kuko byose ni Imana ingene aguhamagana n'inyimenye ingene bizogenda gushika ku Imana ishaka gushika rero nabaremesha muri ubwo buryo tugaruke kumenya ko hari Imana dufise tugaruke kumenya ko Imana tungije ko muri twebwe izogisozera kandi Yesu yaranabivuze ngo bazokorera data datazoha icyubahiro iyo gloire datazoha sinibaza ko ari kugenda umota parfait cyangwa iki ariko nibaza ko ari mu buzima bwose ingene ubaho ingene donc ibuzo domaine z'ubuzima nibaza ko ari byo Yesu ashatse kuvuga kandi ngo muri iki gihe hari ibyo tuzohabwa n'umugihe kizoza ari amasezerano ari mu ijambo ry'Imana rero ibyo nibyo dutera intege tugashishikara sino cyatugo muri zuguru nuko bigashe bigaragara ko n'umwifato wacu utari mwiza bigashibwa n'iza n'indi shusho kurabyo nk'ubu ndafise abagenzi benshi bambarira ko ndi mu Burundi ari ndi mu bugaragwa nako ndabwira ati nibaza ko Imana atanamwe itotembesha uruzi yarabivuze muri Yesaya ngo nzotembesha uruzi hagadutse rero kuko urabyo benshi abaringi benshi baragenda mu gace je mbamwe Bujumbura kayishi wacu benshi ubwina rero bino muhura aho batera bacuranga umenye gitare wese acafata umuduga afata imbere ukavuga ati ngaha ntaco nzohakure ntaco nzohagenda rero ariko ndavuga ati Imana nibaza ko atamenyetse hari imbere yawe nkuko yakuye Mefibosheti musanze ko yarari ikamuzana ikamishikana na Dawidi niko ishobora gufata umuntu wese ikamukura ahantu ikamuzana ikamwicarikana n'abahamba cyangwa ikamugirira neza yego rero ni ibyo novuga yego urakoze cyane nshuti namwe bagenzi twari kumwe n'umukozi Imana Samuel igice cyacu cya mbere kirarangiye ubu rero uzasubira kudukurikirana mu gice cya kabiri Imana ibamugishe murakoze cyane